Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru hariko aravugwa agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka ku bagabo batatu bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari kandi n'umwihwezo w'umwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu. Iyi ntwazangabo ikaba ifise ipete rya generale de brigade, ikaba yararyambitswe mu mwaka w'ibihumbi 2022 umwaka uheze. Uyu rero havuga ko hari abagabo batatu bahemukiye ingabo z'u Burundi, abo akaba ari nta bandi ari Perezida Varisito Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo, ndetse n'umushikiranganje wo kwivuna abansi. Ubu rero n'ubutumwa twahawe n'umwe mu ntwazangabo nkuru mu gisirikare c'u Burundi, nk'uko vyamwe bikorwa nta mwidondoro wiwe tuza gutangaza. Mu vyo yatangaje yagize ati: ndabaramukije amahoro, maze imisi mbona vyinshi bivugwa ku ntambara abasuda b'u Burundi barimwo mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo muri Kivu y'Uburaruko, aho bafashe igisirikare c'ico gihugu kugwanya umuhari M23. Ati kubwanje ndipfuza kugira ico ndabivuze ko nk'imwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu. Amakuru ariko aravugwa haratuma abarundi bamenya ivyo batabwirwa. Amakuru n'amakuru ahambaye cane, ariko hariho ivyo benshi badahora bashikako mu gutangaza. Birahambaye ko abarundi bamenya neza ko abahoze muri CNDD-FDD badategerezwa gushigikira amakosa akozwe n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD. Igisirikare c'u Burundi ndakibamwo kuva muri nzero umwaka w'ibihumbi 2005, aho niho twemewe icese nk'abasoda b'u Burundi. Vyabaye kuva ico gihe ndabizi, ndashobora kubivuga ko. Ati umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugomora ingabo hanze y'igihugu. Icambere ngomba gushimika ko nuko batahuza ko atari ubwa mbere umukuru w'igihugu arungitse abasuda hanze. Nk'umuvyeyi w'igihugu arafise uburenganzira bwo kugomora ingabo z'u Burundi zikaja mu rugamba hanze y'igihugu mu gihe inyungu zihambaye z'igihugu zihutirwa. Umukuru w'igihugu nta ruhusha abisabira, ico akora arabimenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 Perezida Nkurunziza yarafashe ingingo yo kurungika ingabo z'u Burundi muri Somalia. Ico gihe inyungu yari hari nuko hari inyungu zibiri. Ubwa mbere benshi bashaka kumenya koko niba igisirikare cafatanye, bibaza ingene bazomenya ko abahoze mu mihari itandukanye n'abahoze mu gisoda ca kera bafatanye koko nk'abasoda. Kubarungika muri Somalia rero ngo kwari ukubarungika iyo umwana arira nyina ntiyumve, kwari ukubarungika mu rugamba tukaraba ingene basangira amagorwa y'intambara. Inyungu ya kabiri yari y'amafaranga, igihugu kirahungukira amafaranga mvamakungu, abasoda nabo nyene barahungukira. Perezida Nkurunziza amaze kubona izo nyungu zose yarafashe ingingo nka kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Nta numwe yasavye uruhusha, ariko yarabimenyesheje abarundi aciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Umusirikare ntatangazwa no kubona abasirikare bapfa ku rugamba. Niko birababaje kubona ba serugo bariko barasiga imfuvyi n'abapfakazi, abavyeyi bahamba abahungu babo. Ariko umusirikare wese arazi ko agendana n'urupfu. Umusoda arazi ko umwanya wari wo wose ashobora gupfira igihugu. Gico igihugu naco gisabwa nuko umusirikare wese kimuha ubumenyi bukwiye n'ibikoresho bikwiye vyo kwivuna umwansi. Ikindi gihambaye ku musirikare nuko iyo agiye ku rugamba atahura neza ko ariko agwanira inyungu z'igihugu ciwe. Ngo birashoboka gushika ko umusirikare arungikwa mu gikorwa bizwi neza ko atazogaruka, izo bita mission suicide. Nta musoda ashobora gutegekwa igikorwa nk'ico. Umusoda niwe yiyemerera igikorwa nk'ico, agasinya kandi akabaza n'ingene umuryango wiwe uzosigara urafashwa. Nta mutegetsi n'umwe arekuriwe kurungika umusirikare mu gikorwa bizwi ko ategerezwa gupfiramwo. Ati ubuhemu bwa mbere
bukorerwa umusirikare arungitswe mu gihugu ca Kongo bujanye n'intambara yo muri Kongo, nuko ngo umukuru w'igihugu atamenyesheje abarundi ivyo yarungitsemwo ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Uburaruko. Kugeza ubu inama nshingamateka na nkenguzamateka nazo ntiziramenyeshwa impamvu abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Nord Kivu. Haravugwa amasezerano yasinywe hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi, ariko ayo masezerano ntiyamenyeshejwe izo nzego ziserukira abarundi bose. Ubuhemu bugira kabiri ni ukurungika umusirikare w'u Burundi ubanje kumwambura akaranga k'umusoda w'u Burundi kandi akagenda adafise ibigwanisho vyo kumukingira. Gufata umusoda wacu ukamwambura umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, ukamwaka ibimuranga vyose, ukamwaka inkoho yiwe, ugaca umwuriza indege, ni ubuhemu budasanzwe. Ni ukuvuga ko hagiye hatakira umusoda w'u Burundi, ni ukuvuga ko kandi uwo umurungikiye afise uburenganzira bwo kumukoresha ico ashaka cose mu gihe umusoda agiye adashobora kwivuna. Agenda atazi inkoho bazomuha uko imeze, agenda atazi iyo nkoho ko iyo nkoho ikora, agenda atazi ibizomuba ko nta mutegetsi n'umwe ngo arekuriwe gukora ikintu nk'ico ku musirikare w'igihugu. Ibintu uko vyifashe muri kino gihe ngo biboneka ko umukuru w'igihugu n'abagaba b'igisirikare baronse isoko ryo kugurisha abasoda. Mu gihe abasoda badasigurirwa ngo batahure inyungu z'igihugu bagwanira, bakagenda batakira abasoda b'u Burundi, baba bahindutse abacangero, ariko umucangero nawe ntagenda adasinya amasezerano yerekana impembo yiwe. Ngo ubuhemu abasoda bacu bakorerwa ni ukubona barungikwa nk'abacangero ariko batari buhemberwe ibikorwa vyabo. Abasoda barakora hagahembwa ubundi. Amakuru aguma kwiragizwa arateye ubwoba. Twumvise amafaranga abategetsi bariko barahembwa ku musoda wese arungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ese ayo mafaranga yo bazokora iki? Mu gihe Uburundi butemera ko buriko buragwana muri Nord Kivu, ayo mafaranga ntashobora kwinjira mu kigega ca leta kubera adashobora gusigurwa. Ayo mafaranga ntazokubaka amashuri, ntazokubaka ibitaro, ntazokubaka ikibuga c'indege, ntaco azofasha igihugu. Ngiyaba ayo mafaranga yakoreshejwe ku neza y'igihugu, kumbura umusirikare yotahuye ko ariko aritanga kugira igihugu kironka amafaranga yo kugiteza imbere. Ngo rero siko bimeze. Amafaranga abasoda bacu bariko baraca azoherera mu mifuko y'abategetsi bakeyi. Imiryango y'abasoda baguye ku rugamba nabo ntaco izokuramwo. Nguravye neza rero urudandazwa rw'abasoda b'u Burundi kwa Tshisekedi ntaho rutandukaniye n'urudandazwa rw'abarundikazi mu bihugu vy'Abarabu. Ngo hose no kugurisha abantu bakagenda gukora ibikorwa nawe ugahembwa kubera ubarungitse. Abakenyezi baja mu Barabu bafise umwambaro bambikwa wemewe mu Barabu nk'uko abasoda bacu bambika umwambaro wemewe muri Kongo. Itandukaniro nyamukuru riboneka nuko umukobwa arungitswe muri Oman canke Arabia Saudite abanza gusinya amasezerano akamenya neza umushahara azohembwa. Abasoda bacu bagenda muri Nord Kivu batagira amasezerano, batagira impembo y'ibikorwa vyabo. Ngo rero ibaza ingene vyoba bibabaje umurundi kazi yarungitswe mu Barabu akagaburirwa gusa hanyuma agataha uko yagiye, amafaranga yakoreye agahembwa uwamurungitse. Ukuri ngo niko bimeze ku musirikare arungikwa kugwanira ikindi gihugu hagahembwa abamurungitse. Ngo umukuru w'igihugu n'abarongoye igisirikare bashobora kuzokwagirizwa guhemukira igihugu bikabije, ico bita hotayizo, mu gihe ibintu vyoguma gutya. None vyokosorwa gute? Hari impanuro ngo mu mwanya wa vuba cane nibarabe bamenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka impamvu abasoda b'u Burundi barungitswe kugwana muri Nord Kivu. Ica kabiri nibereke inama nshingamateka na nkenguzamateka amasezerano ari hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi. Ica gatatu nibashira habona ico Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriho umusirikare wese w'umurundi ari muri ico gihugu. Ikindi kandi ngo niberekane inyungu umusirikare wese ahabwa mu mafaranga arihwa na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bongere berekana amafaranga igihugu cunguka nico agenewe.
ubwa gatanu kandi ngo niberekane ico bategurira umuryango usigwa n'umusoda aguye muri Kongo. Ubwa gatandatu nibavuge umwanya ibikorwa vyo muri Nord Kivu bigenewe n'umwanya umusoda wese ategerezwa kumarayo. Ivyo rero bikozwe neza abasoda bacu bazotahura ivyo barimwo, ariko bidakozwe ingwano yo muri Nord Kivu irashobora kutwononera igisirikare, hanyuma abategetsi b'u Burundi nabo bakazobazwa amakosa akomeye cyane harimo n'ico nise haute trahison. Ibi ndabivuze ku neza y'igihugu kubera atahandi mfise no bicisha simfatwe nk'umwansi w'igihugu. Ubu rero ni ubutumwa buhambaye cyane umwe mu ntwazangabo nkuru z'igihugu yashikirije aravye biriko birakorerwa abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho bamwe bariko barapfirayo ibiziga vyabo ntibitahukanwa, hari aho uduhembo twabo batariko baraduhabwa, aho kandi umusirikare wese arungitswe muri ico gihugu ataco abaza, ararungikwa yambaye umwambaro w'igisirikare ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Hakaba hari n'amakuru tumaze kuronka ko abasirikare ba Kongo bonyene bariko bagiriza abasirikare b'u Burundi ko bahabwa amahera menshi ariko ataco bariko barabafasha muri ico gihugu. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. ni Umuhoza TV muhezagirwe.